Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino makungu ya kure, mwe mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari hirya no ku mugabane wa Aziya, ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Afurika, muri South Africa, Zambia, Kenya, Uganda, Congo, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, abari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, amakuru agezweko nuko inama nshingamateka yashashe, inama nshingamateka ihejeje gukorana mu Kigobe, aho yari irongowe n'umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe, ni mu gihe hari hashize iminsi adaheruka gukorana n'abandi bashingamateka ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, aho bari bariko baravuga ko yoba yarahunze igihugu, aho rero bavuze ko yasohotse akagenda akaja mu gihugu c'Uburusiya, hama mu kuva ngaho mu Burusiya rero yaciye aja kwivuza. Benshi bari batanguye kuvuga ko Gerard Ndabirabe yatorotse igihugu akagenda, haba no mu nama nshingamateka yakoranye, abashingamateka batandukanye bari batanguye kwibaza ivyo bibazo, na cane cane ko Gerard Ndabirabe ari umuntu akomakomeye cane, kuko niwe muntu ngo ashobora gusubirira umukuru w'igihugu mu gihe umukuru w'igihugu yafatiriwe adahari canke aramutse habaye ivyago akitaba Imana, uwuhita amusubirira atawundi ni umukuru w'inama nshingamateka. Rero hariko haribazwa ukungene umukuru w'inama nshingamateka ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi Gerard Ndabirabe yoba yavuye mu gihugu atakumenyesha inama nshingamateka ko umukuru wayo agiye gusohoka igihugu, ese yoba agiye mu rugendo rw'akazi, ese ingorane yoba yagize zoba zitumye asohoka igihugu zoba ari izihe? Ivyo nivyo baca bibaza, vyaragiye birashika mu nama nshingamateka ubwo yari yakoranye irongowe n'ivyegera vy'umukuru w'inama nshingamateka, icegera ca mbere n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka, nibo barongoye iyo nama nshingamateka yashashe. Umwe mu bashingamateka Gaston Sindimwo yaraciye ahaguruka arabaza ico kibazo, abaza imvo inama nshingamateka yakoranijwe ikaba irongowe n'ivyegera vy'umukuru w'inama nshingamateka, yarabajije aho umukuru w'inama nshingamateka yoba aherereye, na cane cane ko hariko harakwiragira amakuru irya nino ku mbuga hwaniro, ku mbuga ngurukana bumenyi za social media, Facebook, WhatsApp, YouTube n'izindi nka MD Link n'izindi zitandukanye zifasha mu guhuza abantu. Izo mbuga rero zaciye zitangaza amakuru agiye atandukanye, mu gutangaza ayo makuru ariko umukuru w'igihugu, umukuru w'inama nshingamateka nyene bari bavuze ko yoba yahunze, nivyo bihuha vyari kuri izo mbuga. Uyu Gaston Sindimwo rero yaraciye abaza aho umukuru w'inama nshingamateka ari, baciye bishura ko ata kintu kinini co kwishura, ngo ntago bishura ku makuru yo ku mbuga hwaniro, ku mbuga ngurukana bumenyi, nico ivyo vyegera vyaciye bimwishura kw'ico kibazo yarabajije. Nyuma yaho niho hamenyekanye amakuru avuga ukungene Gerard Ndabirabe yari yagiye
yari yagiye mu Burusiya yafashe urugendo agiye kwivuza, aho rero ngo yari agwaye cane. Ivyo bikaba bivugwa vyaratangajwe na Pacifique Nininahazwe, aho yari yatahuye icari catumye afata urwo rugendo, ariko leta yo ikaba itari yigeze ishaka kugira ico ishikiriza kuri urwo rugendo rw'umukuru w'inama nshingamateka yari yafatiye ngaho muri ico gihugu c'Uburusiya. Inyuma yaho yaraciye agaruka ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Mu kugaruka rero hashashe inama nshingamateka yari yorongowe n'uyu mukuru w'inama nshingamateka Gérard Ndabirabe nyine. Kuri ubu ngubu hakaba hariko harigwa ingingo zitandukanye. Ubu tubashikiriza aya makuru baracari muri iyo nama nshingamateka yakoranye ngaho mu nyubakwa y'amakoraniro ngaho mu Kigobe, niho iyo nama nshingamateka yaciye isasa. Mu nyuma tukaza kandi kubashikiriza ivyapfundikiwe n'ivyo bari bariko barigako muri iyo nama nshingamateka yateranye none. Tuve kuri iyo nkuru tuje ku nkuru zivugwa kandi muri politike. Umutama General Alain Guillaume Bunyoni, abatavuga kumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD babandanya kuvuga ko inyinyurana riri hagati y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye na General Alain Guillaume Bunyoni ritegerezwa guhagarara, kandi ko uwugomba kurihagarika atawundi ni umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Varisito Ndayishimiye. Aho rero bivugwa ko Varisito Ndayishimiye ukunyinyurana kwe n'abo bategetsi n'ivyo bihangange bivugwa ko rero ivyo bariko barakora ngaho ari bishobora guhirika umugambwe wa CNDD-FDD bikawusambura, na cane cane ko biboneka ko umugambwe benshi batanguye kuwutera icizere, babona ko harimwo indyane zikomakomeye cane, indyane zitandukanye ziri muri uyu mugambwe, zikaba biboneka ko atawundi aziteza ari umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ashaka gusambura uyu mugambwe bivanye na politike ziwe biboneka ko zidafatitse. Aho rero babona ko igihugu kiriko kiraja mu manga. Aba CNDD-FDD nabo batanguye kubona ko inyinyurana riri hagati y'ibihangange mu mugambwe wa CNDD-FDD rishobora kuzosiga rihiritse uyu mugambwe wa CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Biboneka ko umwanya n'umwanya ibintu bishobora kuyangara, ibintu bikama bihinduka. Mu mugambwe Sawanya Frodebu baraye basavye iyindi migambwe kugira urunani rukomeye cane rw'imigambwe ihurikiyemwo hamwe kugira ngo izobandanye ihangana n'umugambwe uri ku butegetsi, na cane cane ko babona ko uwari umugambwe wari ushoboye kuba wahangana na CNDD-FDD bawugiriye ishari bakawusambura, usambuwe na CNDD-FDD muri Sawanya Frodebu, kandi bakiyamiriza ko basaba bashimitse ko ata muntu agomba gusubira gufatwa, guhagarikwa n'inzego z'umutekano mu nyuma agaca abugwa irengero. Sawanya Frodebu baravuga ko bagomba kuza bariyamiriza iyo ngendo y'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ivyo nibivugwa n'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu ari we azwi ku mazina ya Patrick. Aho rero yaciye abisaba abanywanyi b'umugambwe Sawanya Frodebu, aho bari bagize ikoraniro kaminuza ku rwego rw'igihugu, baca bapfundika ingingo zitandukanye, aho nyene banasavye ko imigambwe yose yoja muri urwo runani kugira ngo bakorere hamwe bahangane n'umugambwe uri ku butegetsi.
fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa.